nta muntu umwe atagira kahise nta muntu umwe atagira ibihe bariko aracamwo nabo abantu tubona umenga barafise vyose nkuko tuba tuvyibaza nabo barafise ibibazo kandi usanga biriko birabatrakasa nukuri reka mvuge je ico gihe nagira ico kibazo sene bwabe marié oya nari nkiri umwana nyene muhiri wacu mugabo nari mu bihe byo gutegura mariage hama ncacagira ko ngomba kugira mariage abavyeyi baca barambera intambanyi rero urumva rero iyo niyo fight nahuye nayo yego bega bakubereye intambamye kubera imyaka mike canke non j'avais 24 ans yego en tout cas aussi imyaka mike kuja kuba si mike vraiment mugabo ntibamuryohereye muhiri wacu umugabo wanje hama turagerageza kubisaba turabisengera papa aranka carrément kweko papa wanje ntakijijwe naho navukiye umuryango ukijijwe mugabo wewe ntakijijwe agenda nyene mwishengero uko nyene mugabo yego aranka nyene turagerageza gusaba uko dushoboye kose aranka munyuma rero nca ndahitamwo kugira mariage uko nyene atakoro y'ibiriko ego umuntu aca yibaza kugira mariage umuvyeyi atavyemeye mbega icambere ndashaka kubaza vyavuye kugira ntamwishimire ica kabiri kugira mariage ntabwo buba ufise ati ko umuvyeyi atampezagiye ibintu vyanje vyo mu rugo bizogenda nabi ndabizi mwami kuri kumwe nanje uko bimeze kose Yesu ndazi kunkunda naho uca mu ruzi oya ntirusondegera kuko nzi neza kuri kumwe nanje kuko Yes, bakunzi ba Yaga TV reka ndabeka mwenda bashimire mwese mukoje kudukurikira waba no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri mu diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, ndiga kuri camera mu movie zibari vibes zibisazi murabona naho DJ nyene sindi jenyene en fait nariko ndatembera muri Hello ahantu heza ndababwira hari ibibanza n'utubanza bro hariyo kuri ro flamboyant niko babivuga mutazongirira na nize vuba ndiko ndatembera ndiko namwe kazi ka misi yose hama cambona umukobwa n'umudamu aririmba indirimbo z'Imana gospel ni gospel I'm sorry aririmba gospel ndavuga ati basha urya mukobwa ndamuzi ndavuga ati sinogenda nkamuganirije kameme kugira ngo ibintu atubwire ingene yaje ngahantu kwanza ahantu hagoye dabo gutora mugabo si cane ikindi naco haracari kare mu masaha mu gitondo mugabo ndavuga ati kandire kumubaza ibintu arimo ko tuntu arimo n'utuntu dusa neza nko muza kubona murabona ko namaze gusettinga microphone ngaha tugende rero ndamurabe ndamubaze amakuru yiwe let's go mwe muramubona je namaze kumubona ahantu hagaze madame tukuramutse basi sava umeze neza yambi amakuru yawe hewe ndakubonye ndavuga ati noneho yazindutse aya masaha mu gitondo uri gukora iki ngaha vraiment bamvuge gute nanje naje ngaha nyene bamgenze ngaha kuraba ndiko ndategura anniversaire y'umwana rero bambwiye hari ahantu heza ho gukora mu evenement vyovye nawe urabibona hari utuntu noneho dusa neza abantu batakubonye irya mbere bambwira ingene wewe witwa imbere ko idondora abakunzi bacu iminota 5 ya mbere umuntu azoba yamaze kumutora ndamuremera 5,000 kuko ikibazo niko tutari en direct yako en direct hari abantu baba bakuzi deja bavuga ati okay reka nje kumviza inyuma wari wese ndabyandika muri commentaire mugabo umuntu adatisha ndamwemera 5,000 okay karibu cyane merci ndakuye ndavuga shaka kuganiriza widondora abakunzi bacu naho hariho byanse abakunzi tubaramutse ahubwo muranteye ubwo wengene munsanze ngavuga ati none finalement
Big up is fine. It's okay. Yeah. Ego nitwa Dorothée Wendo, ngira neza nkaba nubatse bise umugabo umwe n'umwana umwe. Ego. Umugabo umwe. Ego. Why? Yitwa igira neza Lambert. Bon. Imana ishimwe gusa ko yatubwiye none tugira umugabo umwe nyine ko yari kuba ari benshi yari kuba ari c'est le dég. Umwe gusa arakwiye bon. Umwe arakwiye. Jewe nshaka kuramutsa abakunda hari indirimbo yawe aragaparti gato baragatembera iyo ndirimbo yintangurira ndazi ko tubandanya si indirimbo ziryoshe guys ahubwo unatazumvize ndazi ko Yaga benshi bamaze kuzumvira no kubongira ngo urazi ko indirimbo ishaka kuvuma gusumba muri rimwe urabizi ego baturamukirize yashaka kubona noneho ko ari wewe ndabaramukije mwese in the name of Jesus. Okay, amina. Karirimbo gatoya basi turasabye mushaka akahe basi hariyo karirimbo nzije nkunda kumva ndabizi nkami akari antutaje ndazi kuririmba urabyumva abashaka ko ndirimba musha mumbwira twagiye ndabizi nkami kuri kumwe nanje uko bimeze kose Yesu ndazi kunkunda naho no uca mu ruzi oya ntirusondegera kuko nzi neza kuri kumwe nanje kuko wansezerani kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo. Oh my god guys iyo ndirimbo ndashaka kumenya waririmbye uri mu bihe bihe naririmbye mu bihe sinari norohewe haba na gatoya ego nari mu bihe bigoye kubw'ubuzima bw'iwanje umva iminsi yose numvise iyo ndirimbo bafise tandase yo kure noneho ntarize mbanzi neza ko ntegezwe kurira guys umuntu yumvije iyo ndirimbo ndashaka kumenya nta muntu arakwandikira kubwira ati iyo ndirimbo vraiment waririmbye ego ndamaze kuronka témoignage nyinshi kubw'iyo ndirimbo ego nyinshi vraiment ntashobora na jeje nyine guharura abantu bambwira yuko yabafashije mu buzima barimo baratahuye ko Imana idashobora kubaheba kudashobora kubahemukira hari uwo yakijije depression iyo ni ntaye nkunda gushinga kenshi kuko birayoboye kubona indirimbo ishobora gukiza umuntu mugabo kandi si indirimbo ni ikintu kiba kiri inyuma y'iyo ndirimbo ego ibyo ndabishimira Imana cyane kuko arico yakoze. Ego hari ikintu kimwe cyane nibaza uracari jeune uramengo nyene ufise akavisaje k'abana mugabo watubwiye ngo ufise umwana utubwira ngo ufise umugabo none umuntu afise umugabo akagira n'umwana asa nkuko kiwawe ese ashobora kugira ibibazo vya vrai rega rero batabitahura nk'ahantu bakubona imbere ya kamera bagateka share ka uri kurivugira ivyo bintu wawe waraciyemwo uramaze guca mu bintu nyene ego nta muntu umwe atagira kahise nta muntu umwe atagira ibihe bariko aracamwo nabo abantu tubona umenga barafise vyose nkuko tuba tuvyibaza nabo barafise ibibazo kandi usanga biriko birabatrakasa nukuri reka mvuge je ico gihe nagira ico kibazo sinari bwabe marié nari nkiri umwana nyene muhiri wacu mugabo nari mu bihe vyo gutegura mariage hama de l'entretien indirimbo nayironse kera ndi umwana à 13 ans sinari nzi ko ivyo bibazo byose nzobicamo uzohura n'ivyo bibazo ego ngo kandi sinari bwayisohore kweko numva umenga ninashobotse kwanza ibintu naririmbye bamenga sinshobora kubicamo mugabo then after igihe gitonya hacagira ko ngomba kugira mariage abavyeyi baca barambera intambanyi urumva rero iyo niyo fight nahuye nayo ego Bega bakubereye intambamye kubera imyaka mike canke non j'avais 24 ans ego en tout cas aussi imyaka mike kuja kuba si mike vraiment mugabo ntibamuryohereye muhiri wacu umugabo wanje hama turagerageza kubisaba turabisengera papa aranka carrément
ko papa wanje ntakijijwe naho navukiye umuryango ukijijwe mugabo wewe yego ntakijijwe agenda nyene mwishengero ko nyene mugabo yego aranka nyene turagerageza gusaba uko dushoboye kose aranka munyuma rero nca ndahitamwo kugira mariage ko nyene atakoro y'ibiriko ego cengira ikibazo naho twaje kuvuga ku ndirimbo mugabo ndumva ari ibintu bishobora gufasha abantu kuko ubuzima bw'umuntu aba yaraciyemo canke indirimbo turirimba ndabizi ko ari ubuzima busanzwe bwa misi yose tugenda turacamwo ari ibintu tugenda turabona bitandukanye umuntu aca yibaza kugira mariage umuvyeyi atavyemeye mbega cambe ndashaka kubaza byavuye kugira ntamwishimire ica kabiri kugira mariage ntabwo bubu ufise ati ko umuvyeyi atampezagiye ibintu vyanje byo mu rugo bizogenda nabi Ichencho ngunda kugira abantu kenshi iyo ugomba ufate decision fata decision wazimana kuri mu ruhande rwawe ni wumva yuko Imana iri mu ruhande rwawe ikakubwira kuri mu ruhande rwawe nta kabuza bijemo kuko na hamwe satana atoca satana arashobora guca mu muvyeyi wawe satana arashobora guca ku mugenzi wawe ashobora guca mu mugabo wawe arashobora guca kuri wa muntu wizera yuko umuntu ashobora kunkora ikintu nk'iki kugira ngo urate destination canke uhindukire ntuje mu murongo Imana ishaka kuja cyane kuko guhusha mu buzima novuga kenshi ndakunda kwivuga iyo umuntu ahushije umugabo canke umugore mu buzima abahushije ubuzima bwiwe bwose yego nawe akunda kuvuga ngo ahusha itunga itunga nibaza ko bashatse kuvuga ibintu byose yego mugabo ndashima Imana après twasuye kandi kwireconcilier ibintu biragenda neza na papa yego malgré ko ataje muri mariage it was not easy for us mugabo kandi Imana yoyo irazi gutunganya ibintu cyane biba ari ibintu bitoroshe mu gihe ubona uri kwategura ibintu umuvyeyi ntagusupporting kandi ari we yari censé kuba hafi yawe mugabo ukavuga ati okay ndi decide je ndagiye malgré ko atabikoze ego uno munsi wumva umeze gute après tout ça that a testimony I'm happy ndaryohere urugo rwanje ndaryohere aho tugeze uno munsi n'umutware wanje nukuri Imana aratugiriye neza ni nayo mpamvu nshimira Imana canke mvuga ati I testify ibikorwa yakoze ku buzima bwanje guys cyane mbashaka kuvugana n'umukobwa ari muri ibi bihe ndazi ko ufatije hari ikintu kimwe namamvuga kugira ngo dukorane emission nawe haba ari impamvu kanaka haba ari impamvu usanga hari undi muntu maybe ashobora kuba ari muri ibi bihe ariko arategura mariage ariko arategura no sina mariage gusa hari ibintu ugira gufata mo decision abavyeyi canke abandi inshuti y'abagenzi bakubera intambamye uragize mariage inyuma y'urugo ntivyakugoye ko wageze mahera usanzwe uririmba canke n'ibintu like watanguye no nk'iyo ndirimbo kuko wasezeranye nayikoze nkiri umukobwa deja nari nsanzwe ndirimba ukabanje asanzwe nzi yuko ndi umurongozi wa louange na adoration asanzwe nzi ko ndi umuship leader muri eglise ego yo ntwaye abizi azi carrière ego hariyo umuntu ashavuga ati bige rero waririmba mu ishengero amaga ibintu byo ku mahazo social Pardon. En fait nico kintu nari nasengeye umugabo wanje kuva kera ubwo Imana izo mu mugabo ashigikira muri byose rero naramuronse aransutena muri byose ego amen no mugabo tumuha amashimeshi cyane ubonye umugabo supporting impano y'umugore va fendofe azotera imbere nakoresheje ikiganiro masezerano n'umugore wese ndurabazi rafuwa pasi bariko barambwira ingene like ubuzima bwose baciyemwo burya nyifise support y'umuntu muri kumwe nyene nyakuba kumwe nta kibuza biragenda neza badushingira intangene babaye mu bukene batagira impuzu bambara mugo no munsi bakaba bambara no kuvuga ngo na wewe nta kabuza Ewana ejo zobura muri rimwe international yuzavuga ngo amen gashatugwana Okay, uri muri rimwe gospel ndashaka kubaza ikibazo kimwe mbega as umukozi w'Imana abicisha mu ndirimbo nta kandi kazi wemerewe gukora uremerewe gukora ndabikubajije jewe reka ndiye kuvuga ngo hano nsengera hari abantu benshi bakunda kumbwira ivyo bintu uriko wamamaza ivy'isi va muri ivyo vy'isi genre comme si like ivyo ndiko ndamamaza isi mugabo moi je me demande est-ce que umuntu akijijwe canke umukozi w'Imana ntiyemerewe gukora kandi kazi
ko je binda bifata nk'akazi. Let me say that kenshi je sinkunda gucira urubanza umuntu n'umwe mugabo kandi ndakubaza eske ivyo bintu kurakora, how do you feel in your heart? Kuko iyo umuntu akijijwe hariyo relation ufitanye n'Imana yawe, kuko hariyo n'utuzi usanga turiko turakora ugasanga turakijijwe kandi ugasanga ko kazi sakazi kabi uradandaza impuzu ugasanga Imana irabikubujijemo irakubwiye ati ntuge va muri ivyo bintu kubwira ati why mugabo Imana niyo chef guys, Imana niwe mu chef akubwiye ati bivemwo, he knows the reason, so akubwiye ati heba nta mpamvu yo guharira uraheba. Rero je ndakunda kuvuga ati igiki Imana iriko irakubwira n'igiki Imana iriko iravugana nawe après kurikira iryo jwi rya mpwemu yera akubwiye ati bihebe akubwiye ati nta kibazo ndi kumwe nawe ego bikore. Ngabo kandi hari ibintu ntashobora kwemerana navyo ko Imana yakubwira ubibandanye ibintu bitari biblique ugasanga uri gukora akazi kadahisha Imana icubahiro. Par exemple je hari nk'utuzi vraiment I'm sorry ko ndabivugiye kuri réseaux sociaux uri umukozi w'Imana ukora mu kabari, je kuri jewe sinca urubanza mugabo ndavuga ati ivyo biragoye vraiment yego uza guserva abantu inzoga ibiboreza ntushobora ijambo ry'Imana ngo ntukicaranye n'abacokoranye n'ubwahagare mu nzira y'abanyabyaha tuvuga tusa deja mu kabare n'abacokoranye buzuye gusa ese utamerewe gute spirituellement cyane niyo twashaka kuvuga iyo hageze kusenga ego utawumeze gute ego aho kantu niko kubera ko nk'ubonye hari umuntu maybe ashobora kumva ari mu kabare ugasanga yarabuze ubuzima umva categoriquement yabuze byose complètement yandeje à gauche à droite arabura akavuga ati none ko avuze uko nje nkabanzi ko nkorera Imana nkanzi ko atakina kimwe bintu wagize nkahaturura nakora kibanza ciza araseva abantu agataha akabwira Imana ati Mana ndagusabye nkuri hajya ahantu ugasanga niryo sengesho arimo nk'umuntu yumva nk'ico kintu kivuze ugasanga niyo itarimo mugabo wewe ari mu Mana deje kasenga Imana impindurira ngira ibintu abiheba tahe canke bigende gute reka ndamubwire ntabe frustrated kubera ko nabivuze ntaba barengo dodo barancira urubanza nta rubanza na rumwe nciriye umuntu ariko kandi mu mutima wiwe kenshi ubusanga really nimba yarakijwe kandi yumvijwe rya mpwemero usanga mpwemero yaramubujije ivyo bintu rero mpwemu yera turakwiye kumwizera no kumwizigira kuri niveau yaho twizera kuri niveau yaho tudasura kandi guhanga amaso akazi kacu kweko ndaza abantu benshi Imana yagaburira atakazi na kamwe bafise isifi gusa kumvira Imana no kubaha Imana kumva ico ariko arakubwira umaze kumwubaha ukumvira ico ariko arakubwira nta kabuza ubuzima azotumbereza neza ubuzima bw'iwawe niyo yakuremye none irategezwa kumenya ingene uzobaho rega siwe wiremye siwe wizanye ngaha kwisi none yo igaburira inyoni zo mu kirere none yo yambika amashugu yo buzwa n'iki kuguha byose muri yo rero ni question ufite abana b'abantu turagira ubwoba mbega ninabiheba nzobaho gute mugabo kandi bihebe kubera yuko Imana iri kumwe nawe kandi iragukundira kenaho ngo kuba ubuzima buri bera gusumba ubwo satani abashaka gusa kuduhuma amaso agaca kwereka fear normally iva kwa satani akwereka ubwoba ati niwabivamwo uzocufa ntushobora gupfa umuntu yubaha Imana wese ntashobora gupfa ategezwe kuba ubuzima Imana yamusezeraniye. Aha, sasa te message ivuye kwa Dorothée Wendo umva najibyo numva ndida ko avec toi nibaza ko Imana iyo yagutoranije canke ikakugira umuntu mugabo je jambo riri muri Bible ntera ubwoba je mfashe nimba ndazi ko rivango ni mwabura ubwenge nzobata kidi ubwenge buva ku Mana ubwo bwenge ni ofeti kandi urazi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ati unihagira muri mwebwe atabwenge afise nawe usabe bisigure ko n'ubwenge buva ku Mana ofeti nimba ari umuntu wa mbere adutahura kandi adukomprena kurusha abandi bose ni Imana hari igihe ata muntu umwe ashobora kugutahura ata mugenzi umwe ashobora gutahura mugabo Imana irakomprena situation yose uri kuracamo ibirindire gusa just saba help ivuye kuri we reka guhanga amaso ibindi bintu byose atabwenge ufise kufata ama decision atari gukora ibintu bitari byo saba ubwenge ku Mana Imana irabutanga rero Imana imaze kukurindira ati none my son my daughter kutaza kunsaba ubwenge kandi ari je ndabutanga what are you waiting ofeti Imana ntiguta complètement mugabo isi iragupinisa
nico kintu rero ico vraiment mugabo nibaza ko Imana nta muntu vraiment Imana ifata ikintu dutandukaniye ko twe n'Imana nuko Imana ibintu byose bikorana urukundo n'imbabazi no kuva hahandira kurindiriye bon okay on continue dukomeze mu ndirimbo zawe Dorothée Wendo umaze kuririmba indirimbo zingahe nibaza ko ari nyinshi mana yanje ubu zigeze ku ya gatanu kuko wasezeranye natangiye kera niyo hereye niyo natanguriye ni indirimbo vraiment ego pe ndabatumiye mugende muyikurikira abandi tababwira kugira ngo hari abantu badaheze ikiganiro kandi yangeso murayifise abantu badaheze ikiganiro babwira abantu bashobora kuzisanga kuri YouTube channel yanje yandika Dorothée Wendo hama hariho ama platform yandi nka Spotify, Boomplayer, iTunes aho hose indirimbo zanje ziriko ubandika gusa Dorothée Wendo uzibonako ego indirimbo zitanu ego hariho kuko wasezeranye hariho nyuzura hariho my wish how great ni sote nshasha yitwa na shuhudia ego iyi sote nshasha kuko nibaza ko mu ndirimbo zose waririmbye imwe yose ifite témoignage yayo watubwiye ko kuko wasezeranye ifise impamvu waririmbye mbega izindi nazo imeze gute reka kwanza mvuge kuri kuko wasezeranye novuga yuko ari profession y'ubuzima bw'iwanje Imana kwirambwira ibintu nzocamo ngo kandi muri ico gihe ndabishitsemwo ikinyibutse yuko uri kumwe nanje kwitazona niho nayiririmbye fati yari nariko ndavuga Imana yuko itazona yuko uri kumwe na jewe rero aho kuri kuko kuri na shuhudia naho ni témoignage urumva ndiko ndatémoignage bya bintu byose naciyemwo narabonye ikiganza c'Imana narabonye Imana ibana nanje narabonye itigeze impeba narabonye ivyo yavuganye nanje arabishikanye narabonye itigeze imbesha rero naciye mvuga ati na shuhudia wema wako fadhili zako ego shaka kwiducishirizako ugasindi Kiswahili nta kibazo it's okay nashuhudia wema wako nashuhudia upendo wako nashuhudia fadhili zako uwezo wako neema yako kuririmba indirimbo zikora ku mitima y'abantu je ndazinyigisha kuririmba nta kibazo okay iyo ni indirimbo umaze kubona ibintu byose mbe niyo ndirimbo umaze gukora nyuma yo kuze mariage ntumaze gukora izindi like umaze gukora mariage nakoze iyo kuko nyuzura my wish how great how great nibaza ko ari like ni ya nyuma uvuze ni unashuhudia wewe nyine unashuhudia ni kufanya kushuhudia no gutemwanya gushinga intahe twese tunashuhudia hapa mwese abantu bose barafise témoignage twese tunashuhudia urumva nampamvu ko tukayigana dushavuye kubera ko dufise amatémoignage kubera ko wafata igitabo niho ndakubwira ko ndirimba imwe yose unashuhudia waramaze kubibona like ni témoignage niyo ya mbere kutazogutererana ni indirimbo ifite témoignage mbega izindi nazo ni indirimbo like zifashiki apeti jewe indirimbo zanje zose ndazironka c'est pas seulement selon ibihe nkuko Imana bayazima hari igihe Imana izima ndi mu masengesho nkijya nyuzura nayironse ndi muri prayer numva ndanyotewe kuzura Imana numva ndakene nyene ko nuzura nyene ciciza uko nyene ndatangura kuririmba nyuzura usesekare ko ari isezerano ry'ubuzima ego my wish nayo nyene ironse ndi muri prayer mvuga ati na suwe yanje canke ivyifuzo vyanje no kwibera muri presence yawe numva atandi hantu haryoshe nko kuba muri presence y'Imana iciza uko nyene nayo nyene ego how great nayo nyene yaraje uko nyene nari ndi mu nzu nyinshi ziza ndi muri prayer ariko ndasenga canangura kwibuka ubwiza bw'Imana ingene Imana ari nziza guys Imana ni nziza nukuti Imana God is so beautiful nukuri Imana ni nziza canangura kuvuga how great Imana irahambaye mu mikorere yayo irahambaye niye Imana iri mucongereza okay nagana mbize ngo niyo magashiye no bako atari hari iri mucongereza zibiri mu congereza zibiri mu kirundi imwe mu Giswahili
Imana vraiment iguha amavuta menshi. Amen. Kubera ko sinkekeranye none ndabizi neza abantu baraba ikiganiro bakagenda kuri YouTube channel mukagenda no kuri YouTube channel yiwe je dis bien utagiyeyo bavuga ngo ntiyakuririmbi kugenda umusupporting kubera ko hari ikintu neshe ndakubaza ni ikintu nabonye umuririmbyi Dudu yavuze igihe aheruka ino kubera ko bariko baramujudging Rwanda Lopez yateguye ibiteramo Dudu arategura igiteramo mugabe igiteramo cyo kwa Dudu arakirihisha hama Lopez nawe ntiyakirihisha bashobora gusa nk'abajudginga Dudu ngo Imana yihereye ubuntu abitangira ubuntu ibintu di genre mbega as umukozi w'Imana ucisha ubutumwa mu ndirimbo wewe ubifata gute bijya bintu bibiri umwe ko yoririmba avuze asabye amafaranga undi atayasabye niyo mpamvu ndavuga nk'abantu bakijijwe turakwiye kugira écoute canke kumvira mpemu yera yego kutarisha canke kurihisha byose biva kuri mpemu yera na état d'esprit yawe mbega igihe uri kurategura concert n'igiki Imana irakubwira mbega dutegura concert kubera iki eske dutegura concert ngo kubera ko ari ibihe abantu bose bariko barategura concert natwe turashushe tuko turategura concert eske kubera ko tumaze kugwiza indirimbo cette fois ci tugire concert eske turi muri competition kubera ko nakayagize concert nanje ndayigire ni yahe ni ntumberi yahe tumukora ivyo bintu ico ni cambere secondly Imana iri kwikubwira gute wewe uraraba ati narakoze izindirimbo narashizemwe amafaranga menshi cette fois ci arige twanka kugira concert za free kubera ko tuba tuzi yuko bashahaza abavoyi benshi haraza abantu bakaza kugwana bakaza kwiba urumva mugabo mbega Imana iri kwikubwira iki kuri iyo concert ugasanga rero wateguye concert ugacunga je nzorihisha niyo muri agaca kubwira ati reka ucubireka urumva sivyi wawe nivyo navuze ati turiko dukorera Imana kandi Imana niwe boss niwe chef akubwira ikintu reka akubwira ikintu nta nakimwe bijeko so niyo mpamvu je ntashobora kujudginga kubera yuko umwe wese arazi état d'esprit yiwe umwe wese arazi ingene yumvira Imana yiwe yarabikoze Imana ikamushigikira muri ivyo mukurisha amafaranga God knows the reason. Rihisha. Okay. Jema ahanyine no nshaka tuvuganira aho nyene. None eske impano nshaka gutunga. Kujya mu nshaka kubatunza umuryango deja turabizi ko dudata mu Burundi afata déplacement mukuza afata like ni muntu nyene nawe akeneye kubaho. None Imana ntituhesha Imana iratungisha ivyo. Ego. None like jema nuvume ngo nta mugabe katubireke. Kubera ko tubibandanije nikindi kiganiro okay niki wabwira abakunzi bawe rero bari kuri Yaga Tech ega turahejeje ubundi twahejeje indirimbo ndashaka kuyibacishije aho gatoya wayiririmba ego iyanyo nayiririmba ubu turirimbira kandi karirimbo kamwe turabaduhejeje tukitahira mugabo mugende mu supporting from nico kintu numva cingenzi canke nimba ikintu tutaravuga bavuga ati ikintu nshaka kukibwira abakunzi banyu nashanyira kitubwira ikintu nashaka kubwira abantu bose deja namaze kubabwira ama platforms yanje nababwiye byose ikindi kintu naco ni juste petite message kuvyerekeye ibintu vy'ama réseaux sociaux guys don't judge ntimujudging umuntu numwe kore ko mubonye ibintu biko bica gukya na gukya ku ma réseaux sociaux ahubwo ni mubazi iki kibazo mbega ko yabikoze gukya ni kubera iki en fait iyo tuko turavuga ibintu vya gospel biratandukanye na secular umuntu wese akora uko yiyumva nta bintu by'imihemu babirimo ariko yageze mu bintu bya gospel the Holy Spirit abari behind rero iyo mihemu yera birimwo don't judge ahubwo umuntu mubonye ari wrong please pray for him canke pray for her ariko kandi judge nizikenewe mu bwami bw'Imana yego hame ikindi kintu naco ndabakunda God bless you too. Amen. Nakunzi wa Yaga Tech mwese God bless you. Amen. Turirimba indirimbo tugenda ni nko uzobusenze mu bisanzwe. Dushaka kandi kamwe gusa. What all grace have I to be in your presence, gazing my eyes on you. What a favor to live where you are, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Sinacha kurenzako
murakoze cyane. Murakoze namwe. Nizere ko no hanyuma tugukeneye tuzokuronka. Ego nta kibazo. Thank you. Merci aussi.